kuwa mbere kw'igenekerezo rya 10 Munyonyo 2019 icigwa kivuga ngo kwisonzesha no guhimbaza. Reka dusabe abo turi kumwe kugira ngo babidondore. Muri kumwe na Pastor Nestor Ndabunganiye, muri kumwe na Nkunzimana Eric, muri kumwe na Pastor Denis Shimirimana. Mu gutangura kino cigwa reka dusabe Pastor Denis adushira mu maboko y'Imana. Turagushimiye muremye ijuru n'isi ko wemeye kubana nacu uyu mwanya. Reka ugehemwe mu wawe yera atubashe gutahura aya majambo kandi atsimbatazwe mu bwenge bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dusabe Pastor Nestor kugira ngo atwigishe mu ncamake kino cigwa mwanya mwiwe. murakoze cyane. Ego tugiye kurabira hamwe icigwa cyo ku munsi wa mbere igerekerezo rya 10 Munyonyo umwaka wa 2019 kivuga kiti kwisonzesha no guhimbaza. Iki cigwa tugiye kuraba neza imbere ko tukija kare dusubire mu cigwa c'intangamarara twabonye ku isabato ku mugoroba. Twabonye icyo cigwa icyo cyavuga ngo Imana yacu iharira ibyaha, bisigura ngo aha hantu byaboneka neza ko Abisirayeli bari barakoze ibyaha, byasaba neza yuko abo bantu batiza kuza gusaba Imana imbabazi. Rero tugiye kubananiza ko iki cigwa twabonye aho bakwisonzesha no guhimbaza Imana, turabona neza ko iki cigwa kitujana ahantu nyezina ku ndunduro y'icigwa c'intangamarara, aho tubona ngo turibuka neza yuko mu byo kuzirikana yuko bari dibana mu byiza, kuko Imana irabagire neza maze baradibama mu byiza, ariko kandi baca bari bagira uwabahaye ivyo bintu. Ariho cyatumye rero Nehemiya naho yabonye ko bari mu mudibamo mwiza, arabonetse abantu yamara basubiye inyuma bataye ibanga bari kujyo kunena haziki Imana. Dusomye gato ngo naho Nehemiya yari ashishikajwe no kumenya yuko abantu bafise umunezero muri uyu mwanya, yahamagariye ikoraniro kwisonzesha. Kubera iki? Yari yabonye neza yuko basubiye inyuma bataye Imana yabo yabahaye ivyo bintu. Ikigira kabiri yaranaberetse neza yuko hariho ibyaha basekuruza babo bakoze igihe bari mu gihugu cy'inyagano, igihe bari mu gihugu cya Egiputa, maze bituma avuga ati oya ntabwo twogumuku, ariko reka twisonzeshe maze twatura ibyaha byacu twacumuye, twongere twature n'ibyaha by'abasokuruza bacu bari baracumuye. Uravye neza ahantu bavuga mu gaparagrafa baho ngo nkuko Abaheburayo bari bazi ko ari bo bakoze icyaha kandi cyategerezwa guharirwa, batura ibyaha byabo n'ibicumuro by'abasekuruza byatumye bajanwa ari inyamukira. Imana ihabwe icubahiro. Mbere y'indongozi tubwira ngo ni kubera iki abantu bitandukanije n'abanyamahanga. Icyo ni kibazo muratsa kwibaza, na n'ikibazo kandi baje ni kubera iki ni kubera iki abantu bitandukanije n'abanyamahanga. Bya majambo ni kubera iki Abisirayeli bitandukanije n'abantu batari basangiye kwizera nabo. Imana ihabwe icubahiro. Bisigura ngo kandi ugiye kuraba Abisirayeli n'abanyamahanga hari itandukaniro cyane. Bisigura ngo hari imico batari bahurijeko. Bisigura ngo kandi nabo mu Kristo hari ibintu bikuranga muri wewe bitandukana cyane no mudasangiye ukwizera. Icyambere utegeza kwiga kwicisha bugufi muri wewe. Icyo kintu gisigura ngo kibe gutandukanya cyane nabo hanze mudasangiye ukwizera. Ikigira kabiri utegeza kumenya ko uri umunyabyaha, yuko icyaha utegereza kugira gute gusaba Imana imbabazi ukatura icyaha cyawe. Ariko Pastor gatoya aho nyene nukuvuga ngo turiko turakurikirana kino cigwa impamvu Abisirayeli bo baritandukanije n'abanyamahanga nuko Isirayeli nkihanga hari icyaha bari bakoreye bari bakoreye Imana. Isirayeli nkihanga atari umwisirayeli ku giti ciwe. Impamvu mvuze uko nuko Abisirayeli Imana yari yabatoye nkihanga kugira ngo babere umuco andi mahanga. Nukuvuga ngo biciye kuri bo Imana ishobore kuyerekana muki, ariko aba Bisirayeli ntabwo bashoboye kuba bizigiwa ku Imana yagize gute. Naho byabaye ngombwa yuko baza kwitandukanya n'abanyamahanga, kuko icyaha cari cyabo Abisirayeli bonyene. Nico cyatumye bagira gute baza kwitandukanya n'abanyamahanga kugira ngo bihane ico cyaha, kuko abanyamahanga ntibari bafadikanije nabo muki
n'icyo cyaha. Yego murakoze cyane kunyunganizi. Mbanaje gatoya n'iki cigwa turaje kwindi paragraph birevuga ati amasengesho yabo afadikanije no kwihana byerekanye ugutahura kwimbitse kwa kamere y'icabi. Sigura ngo bamaze kwihana baramenye neza yuko koko ari abanyabyaha barasika no mu bwino baravuga ati twebwe ntacyo turico. Bisigura ngo bategerezwa kugira gute kwihana koko mu buryo bwimbitse. Abisirayeli bategerezwa kuba barashavuye kubona ababitangiye imbere bariyanduje maze bagakwegera ihanga ryose mu buhungiro nk'uko umwene dataje kubivuga. Byasigura ngo uko bacumuye byatumye ihanga ryabo rica rija hehe mu buhungiro byaritangaje n'Imana barata Imana baja ahantu hatabereye. Birashoboka ko boba barafashe umwanya bariko baribaza guhitamwo kwakozwe n'abakuru babo no guhusha inzira y'Imana kwakozwe n'urunganwe rw'abitangiye imbere. Ibyo bikaba byabashikanye aho bari bageze gushika ubu. Bisigura ngo rero icyo gihe bamaze kwitandukana n'Imana byatumye bashika ahantu batari kugira gute batari kugera. Kubera iki bitandukanye n'iki? Uri Imana yashaka ko babana nayo neza, ariko Imana imaze kubahezagira barataye intumbero n'abasekuruza. Icyo gihe nibo bari mu batumye izo nkurikizi cyangwa iyo ngorane bayibamwo. Yego, hariho ikindi novuga kw'iki kibazo babajije bwa mbere ngo ni kubera iki Abisirayeli bitandukanije n'abanyamahanga. Yego cyane. Hari ikintu cyabaye muri kahise kuri ba sogokuruza b'Abisirayeli. Bobo hageze igihe ibyagezwe bari barahawe n'Imana babifata minenegwe batangura gushaka gukorana n'abanyamahanga muri kahise. Hanyuma uko gwifatana n'abanyamahanga guca kubakwega buke kuyisanga bariko barasenga ibigirwamana. Ndiyo tuma mu Bikorinto ba 2:6 Paulo abaza ati ni gute ukutizera gufatanya no kwizera? Ni ibintu bidashoboka. Byoba byiza yuko abanyamahanga bafatira akarero kuri twebwe hako ari twebwe tugenda gufatira akarorero kuri bo. Rero mu bwo bw'Abisirayeli hageze igihe bushaka kuyoborwa nk'uko abanyamahanga bayoboka. Ico ni ikintu umuntu ategerezwa kuyubara igihe ari kumwe n'umuntu atizera, ahubwo agahiga uko ingeso ziwe Kristo zimuhindura hako aba ariwe ahindurwa nawe. Byarakoze ku Bisirayeli kera, byatumye bagwa mu byaha byo kusenga imana z'abanyamahanga. Imana irashavura ko bavuye mu byagezwe ikibakura ko uburinzi bwayo. Yari yarababwiye ati muzusha mutwagwa nk'inyagano. Abanyamahanga barabasumbya imyifato zabo n'ingeso mbi zabo zituma Imana icishavura baca bagenda bose hehe mu gihugu cabo kuba nk'inyagano. Turabona ingene babivye n'ivy'imbombo ngo byo mu ngoro y'Imana byose bitwagwa hehe mu bapagahani. Rero ni kwirinda cyane. Gatoye imbere ko mubandanya ni kubera iki kandi Abisirayeli basabye imbabazi z'ibicumuro bakoze bakongera kandi bagasabira imbabazi z'abasekuruza babo. Byabisigura iki muri rusange? Bashaka kutwereka yuko igihe tuba twaratoranije hanyuma hakaboneka ko icyaha kizanira umugayo twese. Muri ico gihe nubwo wewe ubutarimwo wifadikanya n'ubwoko bwawe usenga ubasabira yuko mwese mwagize gute mwacumuye nubwo abatari wowe ufisemo uruhara. Ko bivuga ngo Yesu yabivuze neza ngo abizera Kristo babagize umubiri umwe, kandi igihima kimwe kigize ingorane n'ikindi kiba kigize gute n'ikindi kiba gifise iyo ngorane. Naho rero bica biba ngombwa igihe icyaha gikorewe mu ihanga kigakugwa na mwene data, tugomba kubabazwa nuko mwene data yagize gute. Ni ukuvuga ngo mu gusaba imbabazi ntitugati yamenje, ahubwo tugati yagize gute. Muze murabe nk'akarorero mu bihugu byacu hano mu Burundi, nk'iyo umuntu yibye murazi yuko hakunda kwiba amaboko, ariko baza gukubita ibisusu kandi atari byo byagize gute. Rero bizakutwereka ngo rero tugize umubiri, rero nk'umubiri ibishikiye umwe natwe biba byagize gute byakagomba kutubaba. Yego cyane murakoze. Nanje nagize ikibazo mubabarire mu ishuri. Mwebwe muriko muratubwira ngo abanyamahanga ngo bano Bisirayeli ngo bitandukanije n'abanyamahanga. Ijambo ry'Imana Paulo mubaroma aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ndashaka rero mubwire mwa kino gihe abanyamahanga kuri twebwe ni bande?
Ego Imana yacu ntihabwa icubahiro. Amen. Nk'uko tubizi Imana yaratoranije ubwoko bwayo abaheburayo abayuda, hanyuma Imana ibaha umurongo bategezwa kwisunga kugira ngo berekane ko bitondera amategeko yayo. Mugabo rero ntibari batoranije ngo babihanga ryonyene, ahubwo batoranije kugira ngo batoranye abandi. Aho sinzi ko tubumvira. Ariko rero harageze igihe aho guca bazana za ngeso nziza zivuye ku Uwiteka ngo bazereke ibindi bihugu bibakikuje, bobo ahubwo baca babifata minenegwe, baza ahubwo kwisunga uko ba bandi bava mu mahanga bagira gute bakora. N'uyu munsi rero turabona Yesu aravuga abamukunda. Ubutumwa bwiza bwanditse na Yohana igice cya 14 ku murongo wa 15 aravuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje. Uyu munsi rero wewe niba witondera amategeko y'Imana bisigura ngo uri umukunzi wande wa Yesu. Mu cete cya mbere cya Yohana igice cya 3 ku murongo wa kabiri cya kabiri ku murongo wa 3 niho havuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi nuko twitondera ibyagezwe nawe. Ni kuvuga ngo uvuga ngo aramuzi ntiyitondera amategeko y'Imana n'umubeshi. Rero bica byumva ababeshi nabo bose batitondera amategeko y'Imana. Bisigure yuko rero baca baba abanyamahanga kwabo bantu bitondera amabwiriza y'Imana. Ego cyane. Nongeye kandi gato ariko kandi ahantu tuhumvikane neza. Pawulo atubwira ngo kuba umunyamahanga urashobora kuba umwisirayeli kandi uri umuki umunyamahanga. Ni ukuvuga ngo umwisirayeli atubwira ngo umwisirayeli mu buryo bw'umubiri arashobora kwitwa umuki umunyamahanga kandi ari mwihanga ryande ari mwihanga rya Isirayeli. None ibyo byo by'Abisirayeli ko tuzi Abisirayeli kubara mu gihe cyahise mu gihe cyacu bivuga nk'ubu hari abariko baradukurikira hariho kumbure n'abantu bandi ibyo by'Abisirayeli kumva n'ibintu by'imyaka yaheze. Abisirayeli kino gihe ni bande ko tuzi ko wari urungano rwari Pastor amaze kucishura amaze kuvuga ngo Abisirayeli nabo bitondera ibyagezwe by'iki muga apana babyitondera ku karimi ahubwo babyitondera muri mpwemu apana mu buryo bw'amajambo ahubwo babyitondera turabisirayeli mu buryo bw'iki bw'impwemu. Uwo wese yitondera ibyagezwe by'Imana bibyacu nk'uko tubibona uwo muntu yitwa umuki yitwa umwisirayeli. Reka tubandanye gato n'ikigwa reka tubandanye ikigwa gato kibana tugeze ku mwanya kuraze ku mwanya ugenda uraturega tubananje gatoya kandi mwako reka masubira inyuma ku kibazo nabajije mu bisanzwe umuntu umwe arasubira kubuza umugisha abandi tigute nk'akarorero twibuke Yona Imana yamutonya kuja kubura Inenewe maze arorero bwacu bage mugabo bwacu bari mu nzira burazama kubera umuntu ndikubwo urugendo rwaciye ruhagarara kubera iki umuntu umwe. Bisigura ngo rero kugira ngo twese tubananye urugendo twese turi umugumwe dusabiranira imbabazi mu byaha twagiye turakora twisiro tubabare bagenzi tubabarane muri rusange. Imana yahabwe icyubahiro. Nicyo gituma rero ahantu kwisonzesha no guhimbaza nta gusabuza guhimbaza Imana wewe mugenzi wawe nawe ari mu marushwa cyangwa mu maganya banze bivuga ati namba nakarabanyabyaha nkunze kubera muri iki gihe bavuga ngo banaka ngo barasoze ngo nakazi kabo ngo barashinga oya twatiza kubabara n'abariko baragira gute barazimira tugafata umwanya wo gusenga muri twe tukisonzesha tukihana tukirimbura mu byo twagiye turagenderamo kugira ngo Imana igirire igigongo igihugu cyayo maze gihinduka icyayo koko bwite twese turi ku murongo umwe. Sinzi ko ari umunagize ikibazo cyangwa inyunganizi bamukoze babarire tunamumara kufise byinshi byo kuvuga kwa kino kintu ariko umwanya ntidukundiye. Reka dushimire mwebwe mwitanze kugira ngo dusabikanye n'ijambo ry'Imana dushimire n'abariko baradukurikira bari ku mpande z'isi Imana ibahezagire. Amen. Jewe nari mpagarariye kino kigwa kwizina n'intinanyi bagira Francine. Reka dusabe mwene data adusengere. Reka dusenge. Turagushimiye data twese uri mu ijuru hamwe twitwararitse turamaze kubona uko Abisirayeli kwihana no kuguhindukirira aba ariko natwe biduhari iki gihe kugira ngo tuguhindukirire mu izina rya Yesu. Amen. Amen.